tubanze iminsi tubona abaririmbyi baza hiyo gukora ibiteramo ariko ngo ntibafatwa neza n'abasanzwe bategura ibiteramo hiyo byo biva ku kizi yageje kuvuga muri rusangi cyane na mbere je maze gukorana n'abaorganisation y'ama menshi no mu Birigi kandi maze gukorana n'abaririmbyi batandukanye ego aho novuga ndamaze kuronka experience y'abaririmbyi international aho novuga nka Ruga ndabona Aerostar ndabona Daju ndamaze kubona uko kenshi bora bigenda dari kulisi next time umuririmbyi w'umurundi ahamagawe ino aje muri evenement kanaka cyane na mbere abanza sabe contrat imbere ko haguruka iyo contrat bare murungikira n'imbere ko ayisinya abanze yigije avuga ati jewe cyane na mbere nkeneye gushika muri hotel ngazuko nkeneye kurimbira kuri stage nganuko ku buryo muri contrat babagoye urafite twa kwimodifya imbere ko isinya ari no uri makosa baramwakira ikintu baro rero abarinje abarundi n'aba promoteur cyane na mbere aba promoteur n'aba evenementiel bagerageza babubahe baba ama condition meza ku buryo nabo nyine bakora bishimye bikagenda neza hama contrat basinye contrat imeze neza bimwe mu detail akwiye amakuru akwiye ku buryo utakurikije amategeko iyi contrat iri bien signé aca nta n'umuntu atuyureka ko bikwiza ko yabazi ko ashobora guca hano umugabo DJ no muri Europe itatuma mu bigisanzwe nkora usoma avantage menshi cyane na mbere n'umwuga ubaho yuka je ngiri Burundi muvye yumvise ngo umwana ashaka umu DJ wamenga ngo ikintu umwana naniranye yabuca akora amashuri yamunaniye kubera peut-être ata kazoza bayibona mu mugabe no muri Europe umugabo DJ uri respecté hageze n'ikintu cyo cha no ba rémunération yageze gushubira mu Kirundi hageze kagahembo n'amafaranga dukuramwo ashobora kubesha ino hari aba DJ bubatse amazu bafite ubuzima kubera umugabo DJ ino si umugabo DJ gusa imyuga yose iri respecté bakaba bazi go respecta n'abakozi bivaye n'umwuga umunsi w'akarakora Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. No munsi turi mu gihugu c'Ububirigi turi kumwe no mwasanzwe avanga imiziki DJ Mike aezige kitari gito nk'imyaka 3 avuye mu gihugu c'u Burundi mwamumenye cyane kuri mix yakoze yitwa Mashup y'indirimbo ya Oreg. No munsi rero turi kumwe mu kiganiro ca open mic ndakuramukije. Yes, nenda baramukije Patrick. Ndaramukije n'abakunzi ba open mic. Hama kabe DJ Miki. Haba mereriye ku mugabane wa Buraya. Mu cha Belgique exactement à Bruxelles. Abantu bakeneye kumenya DJ Miki no DJ w'umurundi yavukiye akuriye Burundi pour le moment ariko abanariza umugabo wa DJ uko nabivuze mu gihugu c'Ububirigi exactement Bruxelles. Hama ku mazina abavyeyi bampaye akaba niyo mukiza Michelange akaba ari umu DJ yatanguye umugabo wiwe muri 2012 akaba yaraciye muri team yitwa Star DJs akaba yakoreye ahantu hatandukanye dushobora kudondagura aho nahereye abita ko mu Ngagara nakoreye kuri Yuka Beach nakoreye mu masohoro menshi nakoreye kuri Kozi nakoreye mu bar n'ama club menshi nakoreye n'abantu benshi aho hereye no munsi birakorera gukora nkuko wari usanzwe gukora kiri mu gihugu c'u Burundi yego cyane aho mperereye biranyura gusumba Nabisigura rero kwisigura yatanga gukora i Burundi ni ahantu hambere nakoreye hama ya base ari solide akaba ari yamfashije gushika ngani adapt tunashitse ngaha mbade mu DJ kubera nari son visa ma experience na kuri Burundi kandi yafashije nuba kimfasha hama kintu naco noshobora kubunganira ni umugabo DJ no muri Europe itatuma mu bigisanzwe nkora usoma avantage menshi cyane na mbere n'umwuga ubaho yuka je ngiri Burundi muvye yumvise ngo umwana ashaka umu DJ wamenga ngo ikintu umwana naniranye yabuca akora amashuri yamunaniye kubera peut-être ata kazoza bayibona mu mugabe no muri Europe umugabo DJ uri respecté hageze n'ikintu cyo cha no ba rémunération yageze gushubira mu Kirundi hageze kagahembo n'amafaranga dukuramwo ashobora kubesha ino hari aba DJ bubatse amazu bafite ubuzima kubera umugabo DJ ino si umugabo DJ gusa imyuga yose iri respecté bakaba bazi go respecta n'abakozi bivaye n'umwuga umunsi w'akarakora je rero ngejeje kugiranya
kuri experience no kuri Burundi ahantu hagisho ko mu Burundi ngabo turagerageza gutera imbere ku buryo umu DJ ashobora kubaka inzu ariko mu DJ ngabo twegino nakazi nashitse nkora kandi nkunda nisanzemwo kandi nkibanda nkora kandi ukaranyureza kabari ukantunze ushaka kuno mwana nazi yuko ivyo no bishimira abakunzi banje Imana musange kwa Jesu ndamuzenga ufise mix maze kurabwa n'abantu barenga 400 kuri YouTube nikekanya muneza ububonamwo muri we muri rusange y'ubibonye uko ya ego nivyo ndafise mixtape nakoze l'année passée 2024 yitwa Burundi It's Rwanda Hit Song Mixtape kabi kuri YouTube channel yanje hama mixage nayikoze nshaka kuvuga histoire ya gatoya inungishika muri Europe basanze abarundi n'abanyarwanda dushaka kumera nka bamwe community n'izimwe dusokera hamwe yawe amaswa y'abarundi cyangwa abanyarwanda usanga kwisanze hamwe hama iki nabonye abarundi no bagenzi benshi byarabagora kumenya amatitwe y'imiziki y'Uburundi basanga muzika arawumva yawumvise ahantu ugasanga ko arambaje kuba n'umu DJ indirimbo yitwa gute ugasanga bibaye ibintu birebire gusigura kurungika link no caza ide yuko nokora mixage nkafata ama hit song yose y'abarundi n'abanyarwanda nkashira hamwe akaba ari mixage ma 2 heures mixage video ikamaze kuraba plus de 409 000 views kuri YouTube akaba ari mixage ya mbere y'umu DJ w'umurundi cyangwa umunyarwanda imaze kurabwa n'abantu benshi je nabishimiye yashimira abayiravye abayipartageje n'abandi abayirava kandi abemera yuko hari volume yayo ikurikire ko ndayikora kwanzo isora hama nkaba nkeneye ko iyi volume 2 nkeneye goal yanje gutwuba kuri 400 views tugashaka miliyoni natwa kuri iyi ngabikurikira tugashika miliyoni kuri mixtape adwara kajyo keza tuhita mbere kucame na mbere muziki wacu Burundi kuba DJ azwa ari ibintu twese tuko tondetera mbere bivanye n'umwese cyarimo ego hama kanyemereza vise nuko nakoze mixage ryoshe abantu kayikunda bakayikurikirana hama kabaryohe hama ivyo byamaye intege yo kubandanya nkora nuko zini mixtape hariyo mashup yamenyekanye wakoze mu Burundi umugambi waba warawuhevye kubandanya izindi ko mashup yawe yageze kure mu cyane bon ikibazo cya mashup naho muri Burundi sinobanga yahevye kubana niko ndabesha mashup kwitangura natunigeze negura sigo no kwihagarika sibintu none nateguye kwihagarika ahubwo ikintu cabaye nubona nafashe nka pause ya kubera ino umwanya warantwaye rero gushika muri Europe basaba kwiadapta nuko gutanga ubuzima bushasha rero nta ibintu byinshi ari kwestara ari kwiadapta ari kumenya n'abantu ari kurana n'abantu baragira profite ngire shout out ku bantu batatu twashitse bashikira bafasha uko tubikorana akaba ariho manager wanje twa Kevin Brandon chayimenya hama ariho n'umuririmbyi twa Pizzo John twaje dukora mu soirée n'amakonnection menshi niho yaci ndamushimye nafite mu videographer wanje akaba ari karafashe bya video afashe iby'amategeko kandi ndikomara bano batatu bashitse bashikira kandi n'ubu bakishikira habaraganda bashimye yabigize gagasi mabenyi bagira ego hama bya mashup nabanje kwihagarika gatoya mugabo ngenda bibanda yakora mashup nayitamwe bikuri Burundi mugabo yacitumye cha kuri Treasury Bank dari jambere umurundi aciye kuri Treasury Bank kora mashup nakwe na Bantu Boy nakwe Foreigners na Kiriko na Double J barabizi nakwe na Oleg nakwe n'abandi baririmbyi batandukanye mashup yaciye kuri television international bibyo kuri mashup nikini komeye rero nkene yabwo no guhimiriza abandi ba DJ yuko SWAT bogerageza bakaraba ari ikintu ukora kubona ko gushikana kure kubona resultat ndagenda bahimiriza ahubwo nabo nyene ko zitangana muzika hama je nanje ngo natanga zikora rero nakene uzozibandanya kuva mu 2025 lakini sio kusora mashup wapana ucha kuri Trace Boost ngene ucha mu beat tukacha ku bandi mateleviziyo international kubera bavuga ngo iko kuri ikintu gikunda kandi ari ciza umenye wo gikunda cyangwa gishimye so gushikana kure hama sinzopfa meze gukora mashup dufuma nkora zikiya canke magari gatumugabo nzotegeza ubana ndazikora bashije ko Trace album mashup ya Foreigners Kiriko na Bonito Sugwa haruni ya Oleg Chieko ego chambere kabaye akanyamuneza kwijeo niteka yari ryambere muri imvi y'umurundi mbese no mu DJ y'umurundi aronsi bakwe yoce ku televiziyo international muri Europe yabutse ko Trace album iri mu France kandi byabaye nkiri Burundi amagana ntaka histoire kayo gatoya nakunda kora Trace album nkiri Burundi hama hari mu DJ twa Vocal Techniques yarafite emission yaba 22h samedi niens akabakora ama mashup
hama nabibonye birangira navuga ati je vais essayer ndashobora kugerageza nandi nkazikora après nazikoze ndakora ziraba nyinshi hama cyane kuri Instagram ndagenda bayimizi uza murakoresha amarezo baci posta ama extrême ama shop kuri Instagram yanje hama cyane bataginga Trash Aband atagira mu DJ to DJ vocal techniques hama après rero no bahanura ikintu ukoze ikintu kaba ari cyiza aho gishika hose kuba ari cyiza nakiri kimenyuka uyu mu DJ yacyanye wasanze in box sanga yandikira ambye ati akora mashup deje umwana akora mashup bibazo twahuye mu kintu kimwe ambe ati mashup zawe nazishimye cyane ama mail yo amye kunoza umurungikira akaba keneye udushisha kuri Trash Aband byaciye bima ide yuko muca nkura nyinshi z'abarundi komsa abarundi bakaca baza baracako hama yageze usubira mashup cyayico uruvanga vanga imiziki ndashobora indirimbo ya Oleg kuma instrumental mwahungira ngo bandi bari ngashamwe nka Chris Brown ngashamwe nka umurivyo rero so muri abayi ore wese nashobora kumongera ngabo indirimbo ikagumari umva ni bya bintu byo DJ byatumye rero abari mu Farias uyu yabaye nka cadeau ya mariage kubera umunsi cako yarafise mariage namwe ati ni cadeau ya mariage na n'umuntu uyu hama Oleg nawe yaraciye ko kandi uko nacimbana vi Burundi mugabo byari ibintu byari byambere duciye kuri Trash ubu barazi niko bakora amaze ngo mbe ngo uri mu DJ wa hehe bati i Burundi natangaye usanze igihugu cy'ubundi batakiza bavuze ngo Burundi ngo muri village narinze kwisigura mvuga ati Burundi ni igihugu hagati ya Congo no Rwanda niho bagiye kugira ngo abarundi mbure baratuzi ahubwo nkeneye yuko twobandanya cyo tubona biye ko yasubira zisubira tubanze imisi tubona abaririmbyi baza hiyo gukora ibiteramo ariko ngo ntibafatwa neza n'abasanzwe bategura ibiteramo hiyo byo biva ku kizi yageje kuvuga muri rusangi cyane na mbere je maze gukorana n'aba organization information mu Birigi kandi maze gukorana n'abaririmbyi batandukanye ego aho novuga ndamaze kuronka experience y'abaririmbyi international aho novuga nka Ruga ndabona Aerostar ndabona nka Daju ndamaze kubona uko kenshi bara bigenda dari kubisi cyane na mbere n'abantu bafise bamaze gutera imbere bivaye n'ibihugu barimwo canke nabo bakorana bara kukintu ca contrat bageze ku negocia contrat baragerageza bagashama ama clause arakwegera ababwira ati iyi contrat ugenda yisinye nuko jewe mbana ibyo nasavye twavyemeranije ikintu rero ushobora ndavye ibibazo bikorera aba mu barinzi b'abarundi nta muntu uvuga ngo ushaka amakosa ngo yaba ngo kanaka mugabo ico no sawa nuko next time muri imvyo murundi ahamagawe ino aje muri evenement kanaka cyane na mbere abanza sabe contrat imbere ko haguruka iyo contrat bare murungikira n'imbere ko ayisinya abanze yigije akavuga ati jewe cyane na mbere nkeneye muri hotel ngazuku nkeneye kurimbira kuri stage nganuko ku buryo muri contrat babaguhaye urafite twa kwimodifya imbere ko yisinya ugasaba ibyo bongeramo cyangwa ibyo bakuramo ngerageje kora ibibazo bikurira abacaye byabaye ifo yuko amaleta yose muvugana kare ugati muri yinza dushikira muri hotel meze uko nuko azo shika kuri stage aya masaha byose bikaba biri fise na maclose ubirenze ko ufise contrat iri bien signé urafite twa kuca kwitwarira ari mu makosa kiri kintu biyegereza abantu b'amategeko n'amategeko n'umuntu ashobora gukurikirana contrat akanahanura muri imbere ko ayisinya rero baze yuko ivyo bivyo aba respecté umuririmbyi akamara kuronka nk'ubuje par exemple dafise umuntu amategeko akarangukirana itoka Yesu dikumana ubu contrat je shobora gusinya niyo manza kwiha akabanza akayisuzuma ku buryo naho coba ikintu cyagenze nabi ni wacagerageza akaja kugira mu gutunganya no uri makosa baramwakira ikintu rero abarinzi b'abarundi n'aba promoteur cyane na mbere aba promoteur n'aba evenementiel bagerageza babubahe baba ama condition meza ku buryo nabo nyene bakora bishimye ibintu kagenda neza hama contrat basinye contrat imeze neza irimo amadeta yakwiye amakuru akwiye ku buryo utakurikije amategeko i contrat iri bien signé aca nta n'umuntu atuyurira ko bikwize ko yabazi ko ashobora guca hano ego ico c'ama contrat rero nico nugerageza kubarura abarundi hama kandi nzeri yuko ejo n'ejo ibakora mvuga ngo barinzi barundi bafatwa neza ko ejo zo Rwanda bitera imbere bagafatwa neza bikagenda neza hama tugatanga show imeze neza duhaze kuburyo ata muntu numwe yaba abafana yaba ari ibintu yaba n'aba DJ twese ta mumwe yidoga ego uko niko noshobora
kuvyishura niko nsanga nabibona. Tureje umwaka wa 2024 turi mu mwaka wa 2025 nya migambi ufise yafi muri 2025. 2025 ni myinshi hama nshobora kuvuga muri keya muri myinshi kwa sineza gahunda yiheze mutega ama evenement menshi tandukanye meza dona turyoherwa muri 2025 mutega mixtape no masho menshi kuri YouTube channel ya DJ Mikiro Sunset hama indi migambi nayo ndayihereje Imana mperwa gusenga kuri bona nayihereje Imana nizere yuko tuzofasha kuyishikana gusa sinzuba desema mu ndindire kuba Imana yihezagire atwe muzoyibona ego merci.